Ndasokora musaba kunzi ba televiziyo Renaissance ngenda bahani kaze murano makuru muri mu bikirundi yo kuri no musi wa kabiri tubigenekerezo rya kane kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2019 zimwe mu nkuru yagize igigo kijeje gukurikiranira hafi ibikorwa by'ibinyamakuru mu Burundi CNC gerutse kumenyesha ko igiye gufatira ingingo iradio y'abafaransa RFI bivuye ku vy'umufasoni Margarita Barankitse arongoye Kigomezo Shalom yavugiye kuri iyo radio muraza no gukurikira bimwe mu vyo umufasoni Margarita Barankitse yavugiye kuri yo kumbonesha kure yitwa TV5 Monde mu mugambwe CNDD FDD naho bemeza ko mu Burundi harangwa amahoro n'ubumwe kuko ngo no mu ntara zose z'igihugu zaronse umwimbu ushimishije cyane murakurikira Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wo mugambwe yamara mwishira hamwe Paxem mu cigwa ryakoze ryerekana ko ubukene buzura inzara mu Burundi aho ibice 70% by'abarundi baharugwa mu bantu bakenye cyane. Hanze y'igihugu naho mu gihugu ca Sudan inama y'igisirikare yifata kibanza yarayitangaje ko ihagaritse amasezerano yose yagiranye n'abanyagihugu bari mu myerekano urongoye iyo nama yamenyesheje kandi ko azoba amatora mu mezi 9 nuko agiye gushingwa leta shasha. Izi ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mu kanya ni Donito. Nasuye kuba ikaze murano makuru bega radio y'abafaransa RFI yobigiye kugirwa ivyo radio BBC n'ijwi rya Amerika ryagiriwe ikigo kijeje gukurikiranira hafi ibikorwa b'ibinyamakuru mu Burundi CNC gerutse kumenyesha ko radio y'abafaransa RFI giye gufatirwa ingingo ivyo bikaba byavuye ku vy'umufasoni Margarita Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom yavugiye kuri iyo radio ivyo ikigo CNC cyagiriza iyo radio ko itatohoje ivyo arongoye Maison Shalom yariko aravugira kuri iyo radio. Reka dukurikire urongoye ikigo CNC Nestor Bankumukunzi. Kwigenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka wa 2019 hagati isaha 6 n'isaha 7 z'umutaga iradio mpuzamakungu y'abafaransa RFI yarashikirije ikiganiro cari cyatumiwemwo umufasoni Margarita Barankitse. Ico kiganiro caremeshejwe n'umumenyesha makuru yitwa Sophie Maribo akorera iyo radio y'abafaransa. Benshi mu bumviriza iyo radio n'igisata c'urwego rujejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora kijejwe gukurikirana ibikorwa n'ibinyamakuru ku munsi baraduteye akamo biyamiriza ivyariko birashikirizwa n'iyo radio kubera amakosa yarimo. Tumaze kwihweza ivyo bavuga ibiro nshingwabikorwa vy'ikigo kijejwe gukurikirana ibinyamakuru rwasanze batarira busema. Kanatsinda biribonekeza neza ko uwo mutumire yarafise intumbero yo gucafuza no kwambika ibara igihugu c'u Burundi n'inzego zikirongoye abicishije mu binyoma ibitutsi by'agahomera bunwa no kuyifatira mu gahanga urwego rw'umukuru w'igihugu. Ikibabaje gusumba nuko abamenyesha makuru bari baremesheje ico kiganiro batigeze biyumvira kumusaba ivyemezo vy'ivyo ariko aravuga. Gutyo ico kiganiro gicekera ikiganiro gihengamye kandi gityoza iteka n'itekane ry'igihugu c'u Burundi. Ikigo CNC kikibaza imvo zatumye ico kiganiro gitunganywa muri iyo ntumbero. Kubera ivyo ico kigo kigiye kwihweza mwidonido mu maguru masha kandi cisunze itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru imvo n'imvano zatumye iyo radio igira inyifato igayitse nk'iyo. Twoyutsa yuko iyo radio nyene yari imaze kugabishwa incuro zibiri zose n'ikigo gikurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Turavye iyo nyifato yo kudahanurwa kw'iyo radio mpuzamakungu y'abafaransa ikigo kijejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kibemereye ko kigiye kuraba ica amategeko ategekanya hanyuma gifata ingingo zibereye muzomenyeshwa hageze.
muri kano kanya naho mukurikira amwe mu majambo yavuzwe n'umufasoni Margarita Barangitse arongoye ikigo Maison Shalom ivyo leta y'u Burundi imwagiriza akaba yabivugiye kuri televiziyo TV5 Monde. C'est quand même contradictoire. Ni inyifato z'ibihushane yatanguye anyita umuvyeyi w'igihugu ama passport y'abanyacubahiro n'ubushimwe bubiri. Haciye imisi mike gusa ndiko nkora ivyo nari nakoze haize imyaka 20 igihe nasaba ko ubwicanyi buhagarara we nyine aragaruka ashira ku rutonde izina rya mbere ngo ndumwicanyi n'umutahe wo kumpagarika. Sinzi gituma ntavyo nzokwigera numva ariko sinzofa mpagaritse ivyo nkora. Ntashaka kumva umunsi naja mu myiyerekano hama nkavuga ayo majambo bari bishe umwana w'imyaka 15 Nepomuseni Komeza Amahoro yari afise imyaka 15 mu 2015. Naciye mvugira kuri televiziyo Renaissance nsaba ko bahagarika umupolisi yari yakoresheje amasasu y'ukuri kuri uyo mwana kandi ntegerezwa kubikora nivyo niyemeje ni naco gituma yari yampaye n'utwo dushimwe. J'ai exigé qu'on arrête le policier qui avait tiré à balles réelles à cet enfant. Et c'est mon devoir, et c'est ma mission, et c'est pour cela qu'il m'avait récompensé. Tubibutse ku mufasoni Barankitse ico gihe yari yabaye umutumire ku maradio menshi hariyo radio RFI y'abafaransa kuri TV5 Monde no mu kinyamakuru Le Monde. Muri kino gihe mu Burundi harangwa amahoro n'ubumwe intara zose z'igihugu nazo ngo zaronse umwimbu ushimishije cyane. Ivyo ni byavuzwe na Evariste Ndayishimiye umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku munsi wa gatandatu akaba hari mu bikorwa rusangi byari ko bibera mu ntara ya Bururi. Warongoye umugambwe CNDD-FDD agamagara abanyagihugu bo muri iyo ntara gukorera hamwe kugira bashobore kwiteza imbere. Tugeze ku rundi rugero twararonse amahoro turaronka ubumwe turatsimbataza intwaro yitorewe n'abene gihugu mwarabonye ingene muyiharanira mu 2015. Ubu rero turafise ibikwiye, ubu rero dukamisha kuko ubu rero ni intwaro yagarutse mu bene gihugu barateje imbere igihugu none ubu intwaro nayo igira tugarukanire. Ubu mwaka intara zose ndiko ndazizunguruka nta namwe bambwira yuko umwimbi w'ibiharage wagenze nabi, hose bambwira ko umwimbi w'ibiharage wagenze neza. Ubu ko twarose ivyo dufungura inzara ikabiri kwiragenda twese turatunze nta numwe adatunze ngaha tunaniwe ingene dukoresha itunga ryacu. Rero ko dufise amahoro tubagira bwabo umuzi ko atawukurara ku gakana muguno munsi ko dufise amahoro tuje hamwe. Ni muri iyo ntumbero rero leta ishaka kuduteza imbere itunga ntirize ngo riducike tugwize umwimbu. Ubu harageze gukanura guca ubwenge abarundi ni duca ubwenge kuko Imana yaduhaye ubwenge itunga riri ngaho iwacu. Mu mezi adashika abiri aheze naho ishirahamwe Paxem ryarerekanye neza ko ubukene buzura inzara mu Burundi. Ivyo bikaba bihushanye na kure n'imvugo y'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko ibice 70% by'abarundi baharugwa mu bantu bakenye cyane kuko babeshwaho n'amafaranga ari munsi y'idolari rimwe y'abanyamerika ku munsi. Mu bindi bihugu ico gitigiriyo gishitse ku bice 30% abantu babamaze kubona ko bari mu bihe bidasanzwe. Tumutega amatwi. Uravye abahinga ingene bavyerekana gushika no munsi baravuga neza yuko hafi 7/10 y'abarundi bari mu bukene ntangere no kuvuga munsi y'idolari ku munsi. Mbere ubiravye baravuga bati ico bita uburemere bw'ubukene gap de la pauvreté yuko buri munsi ya 25% y'iryo dolari. Ni ibintu rero biteye ubwoba kuko mu bihugu vyinshi niyo ubukene bwabaye 30% ibihugu bivuga biti karabaye. Twebwe rero tugeze kuri hafi 70%. Ni ibintu biteye ubwoba. Hanyuma uravye mu biharuro vyasohotse muri enquête rwa gukorwa n'ikigo kijanye n'ivyo-butunzi Istebu biheruka urabona neza yuko mu ubukene bwari 64%. Nukuvuga yuko bwari bwinshi cyane. Mbere hakaba hariho intara mu ico bita taux de pauvreté monétaire nukuvuga ubukene bujanye
n'ivy'amafaranga intara 8 zari zifise ubukene burenze biteye n'ubwo baronka Muyinga 84%, Ruyigi 84%, Gitega 79%, Cankuzo 78%, Kayanza 77%, Kirundo 76%, Karusi 74%, Rutana 69%. Iyo tuvuze taux de pauvreté en condition de vie ingena abantu babayeho intara 10 zirenge iyo moyenne nationale nukuvuga nka Kirundo ni 87%, Cankuzo 86%, Ruyigi 85%, Karusi 81%, Gitega 78%, Muyinga 73%, Bubanza 72%, Kayanza 70%, Rutana 69%, Muramvya 68%. Murumva yuko ari biharuro biteye ubwo kandi ufatiye muri kahise tukaraba 2006 igihe twategura umugambi w'urwanya ubukene bafata ko bwari ku 67%, naho twagiye turongereza umwimbu taux de croissance ya 4.9% ntibwashubwa nuko baci basanga mu 2014 ari 64%. Bwagumye ari byinshi tutavuze rero igihe duce tuja muri zinyane za politike ivy'ubutunzi mugazo bacha byaciye bisa nibisubira inyuma no kuvuga yuko rero turavye ku rugero rugeze ko imyaka 10 isa nuko mu vy'ubukene atakarusho kahabaye ahubwo mbere ndetse byatiye bigenda bisubira inyuma tukibaza none abarundi nitwo kwikubita gashi tugahinduka imbere y'ivyo biharuro. Amakuru tubanarize mu gisata c'amagara y'abantu ihindagurika ry'ikirere muri uyu mwaka ngo ryatumye indwara ya malaria yiyongera mu gihugu c'u Burundi ku rugero ruteye ubwoba. Ibi nibishikirizwa na muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu inyuma yaho uduce tari duke tugize igihugu c'u Burundi abantu babandanya bicwa n'iyo ndwara. Tade Ndikumana agasaba abakuru b'imitumba guhimiriza abanyagihugu mu vyerekeye indwara ya malaria eka no gukoresha imisegetera imibu tumukurikire. Ces derniers jours on constate une recrudescence des cas de paludisme. Muri iyi misi ya nyuma malaria yariyongereye cyane bivuye kwihindagurika ry'ikirere kuko nkuko bisanzwe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu malaria iba itanguye kugabanuka kuko tuba dutanguye igihe cici nkuko mwavyiboneye igihe c'imvura kirabandanya ari naco gituma mubona imibu ari myinshi cyane mu mirima nuko habayeho ihindagurika ry'ikirere mu bisanzwe mu turere atari mu biyaya vy'imbo nta bushuhe twahora tubona nk'ubwa kino gihe nico gituma twiteguye kare mu bushingiranganje bw'amagara y'abantu tugashiraho uburyo buzodufasha gukinga malaria no kuja mu mitumba gupima malaria tukongera tukanayivura. Akamo twateye abajejwe intwaro nuko bohimiriza abanyagihugu kwitaho gukoresha neza imisegetera ikinga imibu no kwegera abaganga bakabasiguza ibijanye na malaria. Ibiharuro bitwereka ko hari igwirirana rya malaria ariko abantu ntibagipfa cyane kuko bararonka imiti ikwiye kandi bakanavugwa neza. La population a accès au traitement efficace et aux médicaments. Tuje hanze y'igihugu imbere gusozera ano makuru mu gihugu ca Sudani na mayigisirikare imfata kibanza yarayitangaje ko ihagaritse amasezerano yose yagiranye n'abanyagihugu bari mu myiyerekano. Urongoye iyo nama Abdel Fattah al-Burhan yavuze ko hazoba amatora mu mezi 9 nuko hagiye gushingwa leta nshasha. Abdel Fattah akaba yiyemeje guha ubutegetsi abazoba bitorewe n'abanyagihugu. Kubijanye naho n'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare ku munsi wa mbere uheze bwahitanye abantu barenga 35 hagakomereka abandi 650 yavuze ko umushikiriza manza azokurikirana ayo matohoza. Nino kuri no nkuru ivuga mu gihugu ca Sudani cyo sozera ko makuru twako turabashikiriza reka fatakano nk'ayandi bashimwe mwese mariko muradukurikira naho utaha.